Igitabo mpanavyaha c'Ubutaliyano kirerekana neza ko ico gihugu gifise uburenganzira bwo kugurura urubanza kw'igandagurwa ry'umunyetaliyano aho aba yiciwe hose kw'isi. Ubutungane bw'Ubutaliyano bugashobora kugurura iyo dosiye mu gihe uwakoze ico caha canke uwugikekwako ari mu Butaliyano canke ashobora gukurwa mu gihugu arimwo akajanwa imbere y'intahe y'Ubutaliyano. Dosiye y'igandagurwa ry'ababikira Olga Lachetti, Lucia Pulici na Bernadette Bogian yuguruwe mu mwaka wa 2024 aho mu gisagara ca Parma, ariko ntivyashigwa hejuru. Bigiye kumenyekana ari uko Guillaume Harushimana afashwe. Guillaume Harushimana akaba yari amaze imyaka aba aho mu gihugu c'Ubutaliyano. Abanonosoye ivy'amategeko basigura ko mu gihe Uburundi n'Ubutaliyano buba bafitaniye amasezerano yo guhana inkozi z'ibibi n'abakekwa ko ivyaha, Uburundi busavye Guillaume Harushimana yorungikwa mu Burundi. Niyo ayo masezerano atoba hari, Uburundi buvyipfuje bukamusaba waje gukurikiranirwa mu Burundi, Ubutaliyano burashobora kumutanga. Ariko Ubutaliyano burafise n'uburenganzira bwo kumugumana agakurikiranirwa iwabo mu gihe butizeye ubutungane bw'Uburundi. Mu Burundi iyo dosiye iri mu butungane kuva muri Nyakanga 2014. Christian Claude Butoyi agenda n'ingwara yo mu mutwe yahagaritswe kuwa 9 Nyakanga 2014. Olga, Lucia na Bernadette bamaze iminsi ibiri gusa bagandaguwe. Uretse Christian Claude Butoyi agifunzwe n'iyi saha yagirizwa ico caha, haranafunzwe n'umukozi w'iperereza ry'u Burundi Juvan Duwimana ari mu biyemereye mu ntahe yahaye Radio RPA ko yari mu bagandaguye Olga, Lucia na Bernadette. Juvan Duwimana yakuwe mu gihugu ca Somalia mu ntango z'ukwezi kwandamukiza 2015 iyo yari yararungitswe inyuma y'ubwo bwicanyi, ashika afungwa ariko yahavuye asohorwa ibohero rya Mpimba, ikavugwa ko yakuweyo aja kugandagurwa. Juvan Duwimana co kimwe n'uwundi mupolisi yarazwi ku izina rya Mwarabu nibo batanze intahe kuri Radio RPA biyemerera ko bagandaguye abo babikira batatu b'abanyetaliyano. Mu bo bavuze ko bateguye iryo bara harimwo umuhisi General Adolphe Nshimirimana yahoze atwara iperereza ry'u Burundi, General Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika uyu munsi arongoye inama nkenguzamateka y'u Burundi. Baranavuze na Patiri Claudio Marano yatwara Centre Jeune Kamenge hamwe na Guillaume Harushimana yakora muri ico kigo nyene co mu Kamenge. Umuhisi Claudio Marano yaratumwe ko agashika kabiri na parquet y'igisagara ca Bujumbura abazwa kuri iyo dosiye muri 2015. Guillaume Harushimana yarinze ava mu Burundi atarengukishijwe. Abarundi bamwibuka mu myiyerekano ku cicaro ca Radio RPI Bujumbura muri 2015 n'umuryango wiwe bitwaje isandugu n'umusaraba ngo baje kugaragaza akababaro kuko ngo RPA mu gushira habona uruhara rwiwe muri ubwo bwicanyi yasa niyimuhamvye. General Nshimirimana nawe yarinze ashengera ubutungane butamutumyeko co kimwe na General Ndirakobuca hageze uyu munsi ataco arabazwa. Ico bikoze ubutungane bwapfunze muri 2015 umumenyesha makuru Bob Rugurika inyuma yo gusohora ayo matohoza yakoze kuri ubwo bwicanyi. Yamaze ukwezi mwibohero arekugwa ari uko leta y'u Burundi iremerewe n'amakungu.